dusabe Patiri Jean Noel dushire mu maboko y'Imana mu biza kubera hano vyose. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mana nzima, Mana ishobora vyose, kuri uyu munsi uri hejuru waduhaye ubuzima bw'umutima n'umubiri, uraturongora kuva mu mihana yacu, uratuja imbere utuja inyuma, utuja iburyo n'ibumoso, turashika muri intara ya Gitega, udushitsa amahoro. Turabigukengurukiye, turagusavye rero ubandanye udukomeza, ukomeze kandi umurikire izi ndongozi za leta y'u Burundi kugira ngo zame ziyobora neza abo wazishinze kandi baziganishe ku iterambere nyakuri. Numurikire Mana nzima abo bose baza kwishura ibibazo vy'abenegihugu, ubaha umuco ukwiye, maze ababenegihugu bose baronke inyishu ku bibazo vyabo vyose. Uhezagire izo ndongozi zacu, uhezagire iki gihugu cacu, uduhezagire twese kuri uyu munsi uri hejuru, uduhe kwamana iteka n'itekane. Tubisavye ku bwa Yezu Kristo umukama wacu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Kane igenekerezo rya 11 Ruheshi umwaka wa 2026 turiko dusamiranira ku mugwa mukuru wa politike Igitega, neza na neza ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma, ahagira habere ikiganiro kidasanzwe kiremeshwa n'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi. Ubwo rwego nk'uko mubizi rugizwe n'abashikiranganji 13 bakaba barongowe kw'isonga n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, nawe nyene akaba yishikiye muri kino kibanza. Izo ndongozi zose ziza kwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru hamwe n'abene gihugu biza kubarizwa muri kino kibanza. Iki kiganiro rero bitegekanijwe ko kimara amasaha 4 nkuko mubimenyereye. Igice ca mbere kigizwe n'ibibazo by'abamenyesha makuru kikaza kumara igihe c'isaha n'inusu. Igice kigira kabiri kihariwe ibibazo by'abene gihugu kikaza kumara amasaha 2 n'igice. Abene gihugu bemerewe kubaza ibibazo nabari muri kino kibanza canke abaca ku mihora ya telefone, tuza kubamenyesha nimero mukanya. Iyo migwi yose uko ari 2 isabwa kubaza ibibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu muri rusangi, abafise ibibazo bisangije canke vyo mu butungane. Hano muri kino kibanza turi kumwe n'abahanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu mu bisata bitandukanye, baraza kubakira babumvirize, bumvirize ido nido ry'ibibazo vyabo hama babitambutse imbere. Duhikaze rero abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi bari muri kino kibanza, abamenyesha makuru bagenzi bacu, abene gihugu eka n'abandi batandukanye bariko batwumviriza baciye ku maradiyo, imbonesha kure eka n'imbuga zitandukanye. Rero imbere yuko tuja mwidonido, reka duhikaze umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aramutse abariko baratwumviriza, yongere atange n'ijambo ry'intangamarara. Murakoze bubahwa abamenyesha makuru, uhoraho Imana mushobora byose nihabwe icubahiro ku vyiza yama ikorera Uburundi n'abarundi. Niyo yama itugirira ubuntu iminsi yose ubudasiba, n'ubu ikaba yaturongoye mu rugendo twese twagize gushika hano ku kibuga c'Ingoma c'umugwa mukuru wa politike Igitega. Twongere kandi tunasuhuze yaba abagwayi, yaba bari muhira canke ndetse n'abari mu bitaro, ndetse tunaremeshe nabo babuze ababo, kuko tuzi ko vyama vyashitse. Imana rugira byose tuyikomera amashi.
mudukundire kandi tubaramutse mwebwe mwese bubahwa muri hano bamenyesha amakuru bene gihugu eka mbere abarundi bose n'abanyamahanga baba abari hano mu gihugu eka n'abari ahandi bariko badukurikirana muri kino kiganiro baba abariko bagikurikirana baciye ku nsamirizi canke ku mbonesha kure canke abariko bagikurikiranira ikibiriraho bari mu makungu bakoresheje ubuhinga bwa none yaba ku matelefone canke ku mamashine yabo. Reka ngireko ndabashikiriza indamutso za nyenicubahiro Sebarundi umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, akaba ashima uburyo abene gihugu twese turi ku kivi n'ingene dufatanye mu nda nk'abavukanyi koko tugakomeza kubumbatira amahoro n'umutekano atawanja wangura. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi arashimishwa n'umurindi w'iterambere abarundi turiko, akabasaba gukomeza muri iyo nzira yongera bipfuriza kubandanya mutera imbere nk'umuzinga mugire amahoro n'amahonda. Arakebura kandi abandi umengo nta kindi bajejwe atari ukwidoga, akabasaba ko nyabuna boja baratorera inyishu ibibazo kugira ikivi kibe rusangi, kanatsinda umuhinga w'ibibazo ahangana navyo kuko vyama vyabonetse mu buzima bwa misi yose. Kino kiganiro kiremeshejwe n'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, kibaye mu gihe turiko twinjira mu ihinduka mu bikorwa bijanye n'umusaruro ndetse n'umuryo biba bijanye, kimwe twita mu gifaransa budget programme. Turiko kandi turinjira mu itunganywa nyezina mu vy'intwaro n'ibindi kugira ngo bikunde koko twinjire muri yambona kazoza Uburundi bwifashe 2040 buteye imbere mu 2060. Muri uno mwaka w'ibikorwa 2025 ushira 2026 turiko turasozera, urwego nshingwabikorwa gwitwayeho ishigwa mu ngiro nyezina ry'ibwirizwa rishinga intwaro kuva mu ntara gushika ku mitumba muri ya ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, aho intara zavuye kuri 18 zija kuri 5, amakomine ava ku 119 aja ku 42, amazone ava ku 339 aja ku 451, imitumba n'amakartier biva ku 2910 bija ku 3036. Aho rero twahereye gutunganya ivy'amategeko duhereye mu bushikiranganje, kubera ubushikiranganje nka bwose buza buri mu ntara no mu makomine. Duhejeje ivy'amategeko twaciye tuja kuvyerekeye abakozi kuva mu bushikiranganje gushika muri zone. Twaciye tubanza gutunganya gushasha amazu ya leta yose ari mu gihugu, aho twasanze yari yarahebwe, ayandi akoreshwa ivyo atagenewe, ayandi nayo hari ndetse n'abayagize ayabo. Ubu ibisata nka vyose mu ntara no mu makomine birafise aho bikorera kandi heza, kuko
izitari zike zasubiwemo. Ivyo biheze twaciye turonsa abakozi n'uburyo ivyo bisata byose ubwo bukeneye kugira bikore neza. Turazi ko hariho ibitaratungana neza kubera umuhini mushasha utera amabavu, ariko nutugorane duto duto turiko turatorera umuti haba mu bakozi canke mu bikoresho. Guhera muri uno mwaka w'ibikorwa, uburyo bwahora butunganirizwa mu bushikiranganji bwinshi buzotunganirizwa mu ntara maze burungikwa mu makomine. Ivyankenegwa abenegihugu bahora baja gusaba mu bushikiranganji vyinshi bazobironkerezwa mu ntara. Ivyo bahora baja gusaba mu ntara vyinshi babironkerezwa mu makomine, ivyo basaba mu makomine babironkerezwe mu mazone. Nguko ubutegetsi bwegereye abenegihugu. Wa mwanya mwahora mutekera impamba nk'ugiye gushengera, mugiye kuwukoresha mu vy'iterambere. Tumaze imisi tukarihiriza ubwenge abagenwa muri ivyo bisata vyose kugira bamenye ivyo bajejwe, ivyo abenegihugu babitezeko, bongere bamenye n'ingene bategerezwa gukorana. Izo nyigisho tugiye kuzikomeza aho tuzobona hose bikenewe. Muri iyo ntumbero yo gushikira imbona kazoza Uburundi bwihaye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu, haherutse gushingwa amasentare kuva hejuru gushika ku rwego rwa zone. Ivyo vyaje gupfunyiriza urugendo abitura ico gisata c'ubutungane. Turazi neza ko abakora muri ayo masentare badakwiye, ari naco gituma leta yamaze guhamagarira abifuza gukora muri urwo rwego ngo biyandikishe baheze bahiganwe, hanyuma baze mu mazone, mu makomine ndetse no mu ntara kubasukurira. Tugiye guha akazi muri ico gisata c'ubutungane abacamanza n'ababafasha barenga 4,000 muri uno mwaka. Ivyerekeye aho gukorera, leta irazi ko hariho amasentare amwe adafise aho akorera hashemeye. Arabijeje ko bigiye gutunganywa neza muri uno mwaka w'2026 ushira umwaka w'2027. Mu gisata c'indero, uno mwaka twariyumviriye kugira ico duhinduye kugira abaregwa boroherwe n'ubumenyi bwisununure kugira tubandanye dutera intambwe. Twararonkeje amakomine yose uburyo bukwiye n'ibiti byo kubazamwo kugira hakoreshwe imbaho, maze muri uno mwaka w'ishure ugiye gutangura muri Nyakanga ntihagire umwana azosubira kwicara hasi, bose bicare neza kandi batagundana. Amashure yisumbuye afise uburaro tugiye kubandanya tuyongereza buri mwaka. Uno mwaka ugiye gutangura tuzongera ko abanyeshure bashika 5,000. Ivyo tuzoza turabikora uko umwaka utashe. Uno mwaka twarahinduye intunganyo y'ivyigwa mu mwaka w'indwi. Ihangiro kukaba ari ukugarukana umwaka w'icumi kubera twasanze ko vyatumye ubumenyi butera bugabanuka. Mu vyatumye ubumenyi butera bugabanuka harimwo ukwiga umwanya muto. Imyaka 12 kare twahora twiga imyaka 13 kugira turangiza amashure y'intango ndetse n'ayisumbuye.
abo batanguranye n'ubwo rutonde rushasha bo mu mwaka w'indwi bazoduga n'intonde shasha gushika mu mwaka w'icumi. Muri ca kibazo c'abahiganirwa kuja mu mashure y'akarorero, abazoba bafise amanota meza bataronse amahirwe yo kuja muri ayo mashure y'akarorero, tugiye kubashira mu mashure afise uburaro mu mwaka w'indwi twishunze ibibanza tuzoba dufise. Kaminuza y'u Burundi igiye gusubira kugurura uburiro kugira abanyeshure basubire gufungurirwa mu buraro. Izo ngingo zose niziriko ziza korohereza abaregwa kugira hiyongera ubumenyi, tubandanye tugana imbona kazoza atawanja wangura. Mu mibereho myiza ntawogira amagara meza atagira isuku. Mwarabonye itegeko nshikiranganji risaba umwenegihugu wese gutunganya neza aho aba n'ibibanza bihurirwamwo na benshi. Tuboneyeho n'akaryo ko gusubira guhimiriza mwese kuri rirya tegeko kumwe wese rimuraba kandi asabwa kurishira mu ngiro ku neza ya twese. Twongera kandi dushimira umurindi abarundi bose bariko mu kurishira mu ngiro, kandi turashima twongera dusaba n'abatarabikora ngo bahamvye abandi. Si rirya tegeko gusa, hagiye gusohoka n'irindi rihamagarira umuntu wese guterera mu gutunganya neza amabarabara aca imbere y'impangu ku basanzwe baba mu bisagara canke mu bigwati bisa n'ibisagara. Umuntu wese azosabwa gukora aho asangiye n'uwo bahahurira kugira iryo barabara aho urupango rw'iwe rugarukira mu kuhashira ya mabuye twita pave. Leta izoterera mu gukora ibitarugwa n'imifurege minini minini kandi uburyo bwarategekanijwe. Twasanze ayo mabarabara yubakishijwe amabuye twita amapave yofasha cane mu by'ubutunzi n'iterambere, kuko ibikoresho vyose tubikura ngaha mu gihugu ciwacu atana kimwe kiva hanze. Igisata c'amabarabara kigiye kwitwaho gusumba, kuko turiko dukora ibishoboka vyose kugira buri province ibe ifise ibikoresho bikora amabarabara yavyo, kanatsinda basigaye bafise abakozi bakwiye kandi babishoboye. Ntacobuza rero ko ibikorwa nk'ivyo twovyikorera dushize ingufu hamwe. Ino mbona kazoza tuzoyishikira umwe wese ashizemo ukuboko, kandi twobamenyesha ko twamaze kuyinjiramwo, kuko ivyo bikorwa tugenda turakora kimwe kivuyemwo dukora ikindi bizodushitsa burundu kuri iyo hangiro, kandi tubandanya tuyishikako turiko turavyinovora, kuko bigenda vyorosha ubuzima bwa misi yose, ku munsi ku munsi, ku kwezi ku kwezi, ku mwaka ku mwaka. Twarakoze n'ibindi vyinshi biza vyorohereza umwenegihugu, ariko intambamyi ntizabuze, ariko vyose tugenda turabitorera umuti bivanye n'amikoro igihugu gifise. Nk'icerekeye igitoro, murabona ko ari kibazo gihanze isi, ariko turagerageza gusabikanya ico turonse, tukemera no guheba amakori kugira ntikiduge nk'uko muvyumva ahandi canke mu bindi bihugu. Ikibazo c'ifumbire turabandanya twita ku rutare kugira iboneke ku gihe, naho intambamye zitabuze bivuye ku mikoro n'ibibazo vy'umutekano muke urangwa aho izo fumbire zisanzwe zizanana, na cane cane mu buryo bukorwa mu iryo fumbire ngaha mu gihugu cacu. Mu kubandanya twitaho abene gihugu, na cane cane abatwitangiye
imbere mu gukorera igihugu, eka mbere n'abandi tukaba turiko turakurikira. Mwarabonye ko ryabwirizwa rigenga abakukuruke kugira basahirizwe ryashizwe ko umukono. Amategeko merekeza yaramaze kwigwa agiye gusohoka. Turanabamenyeshe ko n'abakukurutse imbere y'irya ngingo yashikirijwe na Sebarundi mu 2020 batibagiwe kugira nabo bisununure muri kajya gahamba bahora baronswa n'ibigo byo gutegekaniriza kazoza abakozi. Imyidogo y'uko ubuzima buzimvye ko rero leta yogira ico ikoze kugira bwisununure iradushikira, ariko umuti nuko twese twohaguruka tugakora kugira duhangane n'ivyo bihe. Vyose bizova ku musaruro igihugu kironse. Umusaruro w'igihugu nawo uva kuri twese. Duhaguruke kandi tunigisha abana bacu gukora, ntitubarere mu myidogo kuko tuzosanga twabahaye akarorero kabi cyane, gutyo kazoza kabo dusange ataco turiko turabafasha. Kino kiganiro gitunganijwe hasigaye iminsi mike ngo abanyeshure baje mu buruhuko. Duhamagariye abavyeyi kubakundisha ibikorwa, kubareresha ya ndero yo kuziko, mubarinde amarigara maze bazosubire ku ishure baruhutse neza kandi bagize n'ico basize baranguye mu miryango. Ivyo vyose rero twadondaguye tubikesha amahoro n'umutekano bisasagaye mu ntara zose, amakomine yose n'imitumba yose bigize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ayo mahoro n'umutekano nyene nivyo vyatumye abene igihugu dushobora kuguma turangura imigambi itandukanye yo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye by'ubuzima, bikaba ari ibintu bishimishije. Mwaravyiboneye neza ko mu myaka ihaciye vyari bigoye kurangura umugambi urama, koko twama turi ntibuca bivuye ku ngorane z'umutekano zari mu gihugu cacu. Ntihaze hagire ubahenda ngo abace mu ryahume, mwame muzirikana ko ahatari umutekano ata kintu na kimwe gishoboka atari amaborogo n'amarira, ariko ahari amahoro n'umuhoro uramwa, ahari ubumwe naho agashato k'imbaragasa kifuka batanu. Ayo mahoro nyene n'uwo mutekano nivyo vyatumye leta ishobora kurangura ibitari bike mu vyo yiyemeje. Tukaba tubona neza ko uwo mwaka w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026 ugiye kurangira dufise umwimbu ushimishije. Ku mwimbu w'impeshi muriko murasarura, tubasabe kuwubungabunga, ntimuwumarire mu masoko, mwirinde abikika mukiza baza kubagurira umwimbu wanyu ku giciro ntica ntikiza. Ikindi naco nuko mwokwibuka ko mu mezi 3 ari imbere mu kwezi kwa Nyakanga abana bazoba basubiye ku ishure. Muziganye rero kugira ngo ibibondo vyacu ntibize bibure ibikoresho vy'ishure n'amafaranga y'ishure. Tubandanye rero duharanira iterambere twisunze imbona kazoza y'igihugu cifashe, intumbero yo kuba igihugu cifashe mu bihumbi 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060. Ntihagire uwigira sindabibazwa. Ino mbono kazoza iraturaba twese. Umuntu wese akoze hama tugahuriza hamwe tuzosanga twashitse kwihangiro tutabizi.
nagira rero mbonereho akaryo ko gushimira bivuye ku mutima cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, we adahengeshanya kwitwararika ineza y'abarundi na kazoza kacu. Shimire nabo turi kumwe mu rwego shingwabikorwa rwa leta y'u Burundi. Ndabamenyesha kandi ko na twebwe dukora tutiziganya kugira Uburundi n'abarundi dukomeze dutera intambwe. Sinorangiza ntashimiye abarundi bose na cane cane abitanga mu kazi kabo ka misi yose kugira ngo turonke umwimbu mwiza. Abandi nabo bagikwega amaguru bihanure bikubita gashi ubundi bwo bosanga barasizwe mu iterambere. Nico gituma tubasavye kuva ibuzimu bakaja ibuntu, birinde abansi b'igihugu usanga atakindi bakora atari ugukokeza bakwiragiza ibihuha bitagira aho bifatiye ngo baducanishemwo, kandi abarundi turabavukanye. Muri uno mwaka w'ibikorwa tugiye kwinjiramo hazobamwo igikorwa c'itora ry'umukuru w'igihugu. Ndabasavye kudasamazwa n'iryo tora, tugume ku kivi, tumenye ko amatora aba tukaguma dukeneye ibidutunga n'ibitunga imiryango yacu. Si amatora ya mbere tuzoba twitabiriye, tuzoyitabira dutekanye kandi turi ku kivi. Imana yame ihezagira abarundi n'abarundi, murakoze cyane.